Hello. Jewe ni DJ Cento mva mu gihugu cy'Ubwongereza nk'abandi umurundi abaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Nashaka ndabasabe mwese mu nkurikire canke mugire follow ahantu hitwa Akeza Web TV. DJ Cento ntanguye kuzina ryanje ry'ukuri nitwa Innocent Ndikumana nkuko muvyumva n'izina ry'ikirundi mpande umurundi aho navukiye hitwa ku Musaga ariko nkurira aho ahitwa kwijabe DJ mu gihugu cy'Ubwongereza akaba ariho ubuzima bwanje hanini buriko buraba. DJ Cento afite abantu babiri ariko ndubatse ubuye ico gihe sinari nubatse ariko ndubatse kuva ku munsi wa gatandatu heze niho nashoboye kubaka. Impamvu zabitumye byose byatanguriye ku biganiro n'abantu. Yann Santana ngira muramuzi twaraganiriye cyane umujournaliste w'igifumbu gifaransa turavugana tuvugana ibintu nk'ibyo akambwira ati DJ Cento uragerageza uze mu Burundi ukora ibintu nibaza ko abantu boryoherwa. Hanyuma ico gitwa na Yann Santana ushika naho rero dutangura ko abwira ati hari ikintu hariho ikintu cyoshobora kugutumako nimburi prêt. Niho rero nabaye contacté n'abitwa Now Creative yo kwa abitwa Barasco barankontakta barambaza nimba ndi interesse kuza mu bintu nk'ivyo. Byari maze igihe rimwe na rimwe nkavuga nti ego arahandi nkavuga nti oya sindumva ndi tayari. Hanyuma rero igihe kiraho numvise ndi tayari ndabibemerera niho rero nacenza ngaha. Hanyuma ngira ngo ko byo byakozwe neza cyane bakanshima mu nyuma haje byitwa Oktoberfest numva kandi baranteye akamo ati hari ikintu kije urashobora kukizamo. Tuganiriye neza nta kibazo turaganira neza turagihuriza ko niho rinacengaruka muri Oktoberfest. Ibindi navyo vyaje nka pool party vyace bizamo ko ndi ngaha nyene. Ibindi vya izo night club ngumva ngo za Kiki za Archipel zande izo zose zaje namaze gushika. Aho bageze heza cyane gusa nkuko tubivuga uburyo ntibworoshe kuko abandi ba DJ abafise appareil yiwe munzi iwiwe ayikora ku mwanya wose ashatse barakora ama repetition bakiga. Ico rero ni ikintu tubuze ngaha ariko ngaha sinovuga ko ariko sajyabo kuko uburyo buracagoye imishahara bafata sinibaze ko ari imishahara yo ba permeta canke batuma bashobora gukora ivyo bintu. Ni naco gituma ahubwo ndabasariwa nkavuga nti vraiment big up kuri bo kuko ntivyoroshe burya kubona ukora mu difficulté nkayo ariko izo ntambamye ukazirenga bagakora ibyo bashitse ko kuno munsi techniquement ils sont très bons barabizi barabishoboye. Ibintu vyerekeye gukurikiza imiziki ibiharuro ingena biharura neza bakavyinjizamo neza imiziki ibigezweho bakayivuza neza. Ivyo byose ni ibintu byiza cyane gose nashimye aba DJ ba hano Jenny baza yuko nukuri barabizi cyane ahubwo niba bahe ico bakwiriye ico bamerita ko barabizi barabishobora. Burya ico ukora cyose mu buzima ugerageza kwiyumvira gutera imbere ukiyumvira gutera intambwe ukaja imbere. Rero kudija ni ikintu cyiza cyane gose ariko ukibangikaye n'akandi kantu ku ruhande biba ari byiza kurusha ngira ngo muri iyi industry ya music umuririmbyi nawe nyene baramwumviriza bisigura yuko ubaye mu DJ ukongera ugashiramo iryo ako kantu kuko
waririmbye cyangwa so indirimbo n'umuntu izina ryawe riraduga gato kurusha naco gituma aho niyo vyahereye hanyuma ikindi naco namanimvira ingene umuntu yakora n'abaririmbyi kugira ngo umuziki wacu w'u Burundi utere imbere kuko nanje ndafise abafanzi biwanje ndafise abankurikira abo bantu baba hanze baba mu bihugu bitandukanye bisigura yuko n'uyo muririmbyi baba bumvise bengena arimba nawe nyene umva no gufashanya baramfasha nanje nkabafasha tukongera tukatuko dufasha igihugu cyacu cyo Burundi guteza imbere umuziki w'u Burundi jewe nimvira yuko ni muri cya kindi cyo guteza imbere umuziki wacu w'u Burundi ukuri ko kose uno munsi wowe nimba ushaka na ari umujournaliste gutangura kuririmba ntaco vyica na kimwe kuko ni kuzana bwa umenye ushoboye uzi umuziki ugatera imbere abaririmbyi ntibaguma ari babandi nyene nk'aba DJ bamavuka imisi yose ni byiza cyane gose rero kubona umu DJ ajamwo je nabasiguriye umwe wese ngira afise intumbero yiwe ariko ubundi umu DJ aja mu ndirimbo gutyo sukuvuga ngo wagiye kumuririmbyi ariko abagiye gufasha cyane mu vyiyumviro bimwe ibyo vyumviro kenshi usanga ari gutanga ivyumviro nko ku mabiti agenda gutya na gutya kugira ngo indirimbo niyasohoka izokumvirwe neza muri boîte de nuit aho bayitamba neza hanyuma ivyo umujournaliste nababigiyemo nawe nyene ni sawa nibaje mu bose babishoboye nimba yumva bishoboye bikagenda neza ni vyiza nta na kimwe ahubwo ayo badeva nibarabe neza nibadekuraje abantu ni ahubwo babaha intege batera intege urumva batera intege kugira ngo ahubwo umuziki wacu tugwe tuwukundisha abantu murakoze kuri ico kibazo kuko mu 2014 narabajije ikibazo nk'ico ico gihe niko navuga birambabaza kuntu abaririmbyi b'abarundi baririmba sindavyapreciate na gato kuko iyo uri kuririmba indirimbo zigenda zikwega imisi yose utiyumvira indirimbo zo muri boîte de nuit nta kuntu abaririmbyi bacu batangura kuza baridoga ngo abantu bavuze indirimbo z'abandi bantu ngo bo hanze n'ibiki ngo ni kubera iki batavuze indirimbo z'iwacu none muri boîte de nuit woja kuvuza indirimbo zisinziriza abantu ntibishoboka uno munsi rêve yanje narashitseko ico nariko ndatera kamo mvuga imisi yose ndabasavye abaririmbyi uno munsi bagishitseko basigaye bazi yuko hariho les basigaye bazi yuko hariho ibintu tuza gukora kugira ngo indirimbo zacu nazo zivuzwe muri boîte de nuit zijya bamavuze imisi yose z'abandi natwe bwo dushiramo urumva uno munsi urashobora kwipermettre ushatse muri boîte de nuit ugakwita n'iminota 30 udavanze nimwe n'ikindi kintu ari indirimbo z'abarundi na aha nashaka nshimira na producteur cyane gose abantu bitwa nk'aba Amir Pro abantu bitwa ba Coli the Magic akazi bariko barakora ni kanini cyane gose abaririmbyi bariko bavyifatamo neza ndabikunda cyane gose ntawe ndiko ndatuma ko urutoki ariko hariho ikintu cyitwa discipline ukamenya umwuga wawe ukawuha valeur ukisonera ugasonera n'abandi umujournaliste nta kibi kihari cyo kumwegera ukamubaza ukamusaba conseil kuko nibajye nyine bakuvugiza imiziki umu DJ wewe urumva niwe abazine utamwegereye ariko iyo ushatse kugara bica bikugora urumva abona abantu kubaririmbyi rero navuga nti nimweyegereza aba DJ nimwegereza aba journaliste umujournaliste arashobora kuba umuntu mubi cyangwa akaba mwiza arakuduza cyangwa akumanura birahari ku buryo na je mu DJ ubunyene nuko muramvugisha mushatse murankubitasi cyangwa mukashira ejo ni ibintu bibaho Michael Jackson mwarabonye cyamubayeko ico ni kintu rero bakwiye kuza baritwara imisi yose bakongera kamenya ko social media baza barashira bakagira ivyo bintu vya Facebook Snapchat bakagira ama Instagram batabifise biragoye niko widandaza uno munsi Diamond ntakubesha hari indirimbo ziwobozana ngaha ugafata amabiti yaba utazi ko ari kwera Diamond nawe ukunda mugoteza kwikunda kwera ari Diamond yashoboye kwigurisha kigurisha neza urafata beat nk'iya Dr. Cloud no munsi ukarukubita urubiti
jugumira ukumviriza utamuzi ntumenye na Diamond woshira mu beat hamukarawe niyihirusha yindi urumva ariko rero ndabasavye abantu bitwa baririmbyi bagerageza kwidandaza hanyuma no gushigikiranira ukamenya yuko uno munsi jewe MB Data nasohoye indirimbo ariko ndazi yuko Dr. Claude arayishirako ndazi yuko Natasha arayishirako ndazi yuko Kiduma arayishirako ibintu nk'ibyo vice versa bose bakaza barafashanya gutyo uko tuza turazihanana izo ndirimbo niko zimenyekana nabo hanze bakazimenya rero ni handi usanga indirimbo zacu zizwi Calling